Ndabaramukije bene data nkunda amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muherereye ku isi yose. Muri kumwe na Françoise Habonayo nsubiye guha icubahiro Imana data wa twese kubw'ubu buntu butangaje Imana isuye kutugirira kugira ngo twongere tuvuge izina rya Yesu Kristo. Reka dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu ndi imbere yawe ndakwinginga ngo uyu mwanya data wera uze uvugane n'ubwoko bwawe. Jewe ndi buntu Yesu Kristo nta nibyo noshobora, ariko ndasabye ngo mpemu wawe mwiza avugane n'ubwoko bwawe. Nanje Yesu ndasabye kugira ngo kugirirwa neza nawe n'ubushobozi buva mu ijuru bunkorere muzobukoze. Ngushima kubikora gutyo mu izina rya Yesu, hezagira abankurikira bose, kandi na message ugomba kuvuga mwami Imana abayumvise bose ubaha umugisha. Urakoze kubikora mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Haleluya. Ndanezerewe gusubira kuba hano kuvuga ku izina ry'umukunzi wanje mwiza Yesu. Uyu munsi rero nshuti zanje nje kuvuga ku kintu Imana yanyeretse hari itariki 10 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka 2023. Ico kintu rero Imana yanyeretse nabonye ndiko ndakora ikibazo, hanyuma muri ico kibazo mbona ndiko ndagikora mugabo kandi hariho nabandi bariko baragikora, bisobanurwa ko ntari jewe jenyene. Hanyuma umwigisha arambwira ati wewe rero urazi ko usanzwe uri umwigisha, urazi ko usanzwe uri umukozi w'Imana, ntegome. Ati genda wandike, urumva ko cari ikibazo cyo kwandika. Ati genda wandike ku bushobozi bw'Imana. Ati ubwire abantu ingene Imana ishobora guhezagira umuntu canke igashobora kumuhana. Ati ibyo byose Imana irabishoboye, rero ubwire abantu. Ati uvyandike nk'uri ko arigisha. Urumva rero ambwiye gutyo nca numva ndatangaye. Hanyuma nca ndamubwira nti none kwandika, iyo umuntu ariko arandika yandika memoire canke yandika igitabo nkuko abandi bavyita, iyo umuntu ariko arandika mu by'ukuri umuntu yandika mu bibazo byo muri iyi si, ubushizemwo n'akantu k'Imana, ugashiramwo mu buryo atari mu buryo bwo kwigisha abantu, ugashiramwo mu buryo bwo kuvuga nkuko ikintu kimeze mugabo atari mu buryo bwo kwigisha abantu. Ariko nca ndamubaza nti none ninabikora nko mu buryo bwo kwigisha abantu ntibahava bampa amanota mabi? Ariko mu mutima nca nsobanukirwa ngo none ko n'umwigisha bintumye kandi niwaza kubikota. Nca numva rero ndaremye mu mutima nti ndaza kubikora ko yambwiye. Nshuti zanje mwebwe muriko murankurikira aho muri mwisi yose, ndizera yuko Imana yo mwijuru iza kubagira neza abaza kumva buno butumwa mwese. Yambwiye ngo igihe nza kuba ndiko ndasobanura ivyo bintu ngo nifashishe umurongo wo muri Yeremiya igice ca 33 ku murongo wa 5. Mvuye muri izo nzozi rero naciye ngenda nyarukira hariya muri Yeremiya kuraba iryo jambo rimbwira. Iryo jambo yambariye ngo nze kwishimikiza ndiko ndavuga ku bushobozi bw'Imana, guhezagira kw'Imana no guhana kw'Imana, ingene Imana ifise ubushobozi kuri ivyo vyose. Reka turabe iryo jambo ryo muri Yeremiya rivuga gute. Haleluya. Yeremiya 33 hariya ku murongo wa 5 haravuga ngo nibo Bakarudaya bazokuzuza izo nzu imivyimba y'abantu nicishije ishavu ryanje n'uburakari bwanje, kuko batumye mpisha mu nyonga hanje
iki gisagara kubw'ibyaha byabo byose. Mwene data maze gusoma aya majambo numvise ubwoba bunteye, ariko subiramwo ncampera ku murongo wa mbere kugira ngo numve iyi nkuru, kandi nsubira cyane cyane kuri uyu murongo wa 5 kugira ngo ndabe ico Imana yagombye kuvugamwo. Ariko ndayisubiyemo nkayisoma, nasanze Imana yashatse kunyumvisha yuko ngo inzu zishobora kuzura imivyimba yabishwe n'ishavu ry'Imana, ari ishavu ry'Imana ryatumye ibyo bintu by'agaterabwoba bishika nkaho. Ishavu ry'Imana rero iyo rishitse ahantu rirarigita, kuko Imana ifise amaboko. Imana ikoresha abo yaremye. Imana, ijambo ry'Imana ryaravuze hariya muri Zaburi 119 ku murongo wa 60, reka tuharabe ku murongo wa 60, ku murongo wa 91. Turabe Zaburi 119 ku murongo wa 91 havuga gute? Havuga ngo iki? Havuga ngo imanza zawe nizo zituma uwo munsi vyose biriho, kuko vyose ari wewe bikorera. Ngo vyose biriho, ngo kandi vyose bikorera Uhoraho. Imana ishimwe. Hajya ku murongo wa 90 haravuga ngo ukwizigirwa kwawe kwamaho gushitsa ibihe byose, washinze isi igumaho. Tubonye ngo Uhoraho yashinze isi igumaho. Ahandi tubonye ngo kuko byose ngo ari wewe bikorera. Imana ishimwe. Mwene data, byose ni jambo rikubiyemo amajambo menshi cyangwa ibintu byinshi. Iyo umuntu avuze ngo byose ni wewe bikorera, muri byose harimo abantu, harimo wowe nanje. Muri byose harimo ibikoko, muri byose harimo amazi, harimo ibiti, harimo umuyaga. Ngo byose ni wewe bikorera. Rero Imana igombye gukora ikintu, ikoresha icyo ishaka, kuko ngo byose niyo yabiremye. Imana ishimwe. Turabye mu isezerano rya kera, biratwereka ingene Imana yagiye ikoresha ibintu bitandukanye. Yarakoresha abamarayika, igatuma umumarayika akaza agatikiza gisagara. Turabibona hamwe yagendera mu gisagara c'Isodomu n'i Gomora, ibyaha yasanzeho yatumye umumarayika aragenda arabikora. Ngo umuriro uririka ibisagara kirahomvomvoka, abantu bose barapfa, kiretse abo Umwami Imana yakuyeyo agakinjisha. Rero naha mu gitabo ca Yeremiya turabonye ngo ishavu ry'Imana ngo riratuma Imana igakora ibintu biteye ubwoba. Ngo kubera iki? Kubera ibyaha by'abantu. Mwene data, umve ndakubarire, mu by'ukuri sinje kubigisha icaha, ariko nje kubigisha, nje kubibutsa, nubwo musanzwe mubizi kandi abandi mubizi kundusha, nje kubibutsa ubushobozi bw'Imana, ico Imana ishobora gukora. Niba Imana yarasanganguye igisagara kizima, abato n'abakuze bose bakaririgitwa, bakaririkwa n'umuriro urungitswe n'Imana Data, iyo Mana n'uyu munsi irabishobora. Ushaka kuvuga ngo turi mu gihe c'imbabazi, turi mu gihe ca Yesu, turi mu gihe c'ubuntu, nanje ndavyemera. Ariko ndakubwira ngo Imana yambariye ngo nze ndakubwire, nze ndakwibutse. Usomye muri Yeremiya 33 ku murongo wa 5, ngo musubiremo hasome, urasanga ngo ibyo byago byatumwe n'iki? Ngo byatumwe n'ishavu ryanje.
ngo n'uburakari bwanje, ngo kuko batumye mpisha mu nyonga hanje iki gisagara kubw'ivyaha vyabo vyose. Ikintu gituma Imana ihisha mu nyonga hayo ni ibyaha by'abantu. Ishobora gutuma Imana ihisha mu nyonga hayo igisagara kizimika kireke kikaranduka. Ishobora gutuma Imana ihisha mu nyonga hayo kubw'umuntu umwe kubera yanse kuyumvira. Imana ifise ububasha bwo gukora ivyo. Kandi si ibyo gusa Imana ishoboye. Imana ishoboye kugirira neza umuntu wayo ayihimbaye, ikamukura mu kaga gakomeye, ikamurinda. Imana ihabwa icubahiro. Mu byo Imana ishoboye gukora, turabonye ingene ishoboye kuririka igisagara. Uyu murongo wa Yeremiya niko tubwiye. Kandi twabonye neza yuko ngo ivy'Imana yaremye byose ngo nibo bakozi bayikorera. Muri abo bakozi harimwo wewe nanje. Muri abo bakozi harimwo ibikoko, harimwo amazi. Reka twibukanye ibikoko vyokorera Imana gute. Mu bikoko tuzi vyakoreye Imana tukabibona, canke Imana yakoresheje mu gukora ibyo yashaka gukora, ni turabona amafi. Ifi yarayitegetse iramira umuntu yitwa Yona, yari yanse kuyumvira. Kubwo kugarariza, Yona yarabaraye mu nda y'urufi iminsi 3. Amajoro 3 ararayo. Kuko Imana itananiwe gufunga umuntu, ishaka kumufungira muri prison, iboneka bakavuga bati uri yafungiwe hariya kubw'ivyaha yakoze, yaraburiwe kenshi akanka kwihana. Imana ishobora kubibona iyo nyene izikangahe yakubariye, ikaba yoguhana naho abandi batobimenya. Yona bishoboka ko atabandi batabimenye, ariko we yarabiziranye nimwo n'Imana. Haje yahunga agenda, yari kahunga ijwi ry'Imana. Iriya Mana yakoze uko, Yesu yambwiye ngo nze nsubire ndabibutse, ndababwire nubwo musanzwe mubizi. Inshuti yanje uri kurakina n'ivyaha, umviriza nkubwire, kumbure waravyibagiye, ariko Imana ntiyibagira. Imana ni nyembabazi, uyigarukira iramugirira neza. Ariko uwo muntu wese agomba kwiyita gakomeye imbere y'Imana, Imana irashaka kumwereka ko ishoboye. Tubanje kureka Yona, hari yundi muntu Imana yeretse ko ishoboye, ikoresheje ukuboko kwayo. N'uyu muntu yitwa umwami Nebukadineza. Umwami Nebukadineza mwaravyumvise, mwarabisomye, ingene yari umwami akomeye aganza ibihugu byinshi. Ariko igihe imburi yamushika ko akwiye guca bugufi, akumva Imana akayihindira agashitsi, ntiyavyemeye. Yarushijeho kwibona ko ari wakomeye, yarushijeho kwibona ko mbega afise ububasha bukomeye. Nico catumye umunsi uri izina, amaze kugaragaza ukutagomba guca bugufi, ukutagomba kumvira Imana. Imana yamutumye ko imburi nyinshi ntiyavyumva. Imana iciramwereka ububasha bwayo n'inkomezi zayo. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ububasha bwa Kristo nibwo nje kuvuga uyu munsi. Ibyo Imana ishobora gukora niko yambariye ngo ndakubwire nshuti yanje. Yambwiye ibintu bibiri ngo ndakubwire ububasha Imana ifise mu guhana, ngo kandi ntange n'uburorero. Kandi ambwira ngo mvuge ububasha Imana ifise mu kugirira neza abantu, kandi ntange n'uburorero. Ubwo bubasha bw'Imana nibwo nje gusobanura umunsi. Ubu muri iki gice ndiko natangura kuvuga ububasha bw'Imana mu guhana. Nebukadineza yakuwe ku ntebe y'ubwami ngo aragenda kurisha hamwe n'ibikoko. Mbega mwomenya hari wamuherekeje ko yari afise security ikomeye, hari uwo bajanye, hari wamwugururiye ngo heca ngaha nugende. Ariko iyo Mana ikomeye ivuga ijambo byose birumva. Imana ivuze nta kintu na kimwe kitumva. Nebukadineza nta muntu tubona yamwugururiye akavuga ati ngo ndakujane. Ariko Imana imaze guca urubanza,
vyabaye mu kanya isase ubwo nyene aca ariruka ashikira mu ishamba aja kurisha hamwe n'ibikoko. Barahungabanye, abari ku kirimba barahungabanye, abo yaratwaye bagerageza gusenga, bagerageza gukoresha ubukonikoni bwabo, bagerageza gukoresha ubupfumu bwabo, ariko nta kintu na kimwe cashoboye kumutabara. Bene da, iyo Imana ikoze ikora nk'Imana. Imana yari yerekanye urukundo rwayo mu gutuma umukozi wayo Daniyeli kumuhishurira ibyagira bimubeko, ariko nanone ntiyavyumvise. Atavyumvise nta kintu caba gisigaye atari gihano. Umve nkubwire mwene data uri kurumva muri no rurimi ndiko ndakoresha. Imana data yaravuze nta kizokora itibi akabanga basabye bayavugisha. Imana ntizoguhana itarakubwira, izoguhana ari uko wanse kumva. Wewe wumvise kera ukaguma wica amatwi, Kristo ambariye ngo nze ndababwire, ngo nze ndakubwire. Niye yakoze mu gihe cyane Nebukadineza, niyo Mana ndiko ndavuga uyu munsi ibyo ishobora gukora ibyo ari byo. Si ibyo gusa, Imana yakoze kuri Nebukadineza, wamenga n'umuntu atinyitse, ateye ubwoba ataco mukorako, kandi koko yaratinyitse, yarateye ubwoba, yari yubashwe. Ariko ico Imana imaze kugukura kwijisho, n'ibikoko ntibigutinya. Yabanye n'ibikoko barabana imyaka n'imyaka. Ngo inzara ziragera zirasongora, imishatsi iragendera iracika nk'igikoko nyene. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo gushika umunsi, haleluya, ngo gushika umunsi, ngo iyunamuriye amaso, ngo akibuka ko hariho Imana, uyo munsi ni hakenge kagarutse. Nawe hariho igihe Imana ikurindirije, gushika umunsi uzokwikangura ukavuga uti mbega ibi ndimwo nibiki, natekagera Imana ntitegwa akagere. Mbega ibintu nibiki, reka nihane ngaruke kuhoraho. Imana izogutabara. Imana ni nyabuntu, haleluya. Ariko umunsi uzogagaza ukaguma muri uko kugagaza, Imana irakugirira neza, ikakwinginga. Ariko igihe cyo kwinginga gishobora guhera, hakaza igihe cyo kugucira urubanza. Nkuko Nebukadineza igihe cashitse ikamucira urubanza akirukanwa mu bantu. Imana idufashe. Abamarayika buhoraho barahari ngo bakora ibikorwa bitokorwa n'abantu. Ndetse n'ijwi ry'Imana rirashobora gukora rigatuma wova ngaho ukiruka. None nturabona abadayimoni bo bakorana n'amajwi bagafata umuntu bakamwirukana agasara kandi yarakomeye. N'Imana irashaka kuguhamagara ati genze gutya, kuko niyo nyene bishoboye. Imana ishimwe. Hanyuma si ibyo gusa Imana ishobora gukora, naho ntashaka kubivuga byose, ariko reka mvuga ikindi. Umuntu yitwa Baraki yagombye guhonya ubwoko bw'Imana, atuma umuntu yitwa Baramu kugira ngo agende kuva mu bwoko bw'Uhoraho. Ariko Baramu kubwo kugomba amaronko, Imana yamubujije aca aragenda. Bibiliya iratubwira ngo uburakari bw'Imana bwaramuziringiye, ituma umumarayika kugenda kumutangira mu nzira. Bene data, naho abantu batobikora, Imana ifise abakozi benshi, abamarayika arabafise bashobora kuza gukora ivy'Imana ishaka. Abamarayika ngo baragiye baramutangira, bamutangiriye bagenda kumukubita inkota ya ndogoba ngo ikirunama. Imana nishimwe, irunama, shebuja ntiyacika umutwe kubera yuko iyo ndogoba yabonye uwo mumarayika. Aya majambo simbaje kuyasoma, nizera ko ndiko ndavuga n'abantu basobanukiwe ijambo ry'Imana.
ni uburorero gusa nje gutanga, nibyaba ngombwa ndababwira aho muzobisanga. Ikindi umuntu atokwibagira, nuko n'abarimyi, imirima yawe Imana irashobora kuyirumvya ikarumba, abandi bakeza, abo mwateye hamwe bakeza bakimbura, ariko weho waracumukuye waragize nte, hageze kwimbura ugataha zayoye. Kubera iki? Bamwe bashaka kuvuga ngo n'abarozi, abandi bakavuga ngo ni klima yabaye gutya, abandi ngo habaye uruzuba, abandi ngo habaye iki. Umve nkubwire, ivyo vyose wovuga ngo habaye iki, nta habaye iki. Kuko ivyo turya n'ivyo twambara n'ivyo tugira gute, Imana yo mwijuru vyose irabitegekanya ku rutonde rukwiriye. Nico gituma iyo haje icago kikaza, ahubwo ronderera kuhoraho uti mwami wanje nakoze iki, mwami wanje habaye iki. Ashobora kuba ari akarere Imana ikagakubita inzara, ahandi bejeje, ariko aho hantu naho ntibimbure. Kubera iki? Kubera ivyaha vyaho. Nushaka gukiza ivyo bintu, nimuje imbere y'Imana mwihane. Ashobora kuba ari ubusambanyi bwabaye umurengera aho hantu, ashobora kuba ari akaboregwe kabaye umurengera muri ico gisagara, ashobora kuba ari ubupfumu bwabaye umurengera muri iyo ntara, muri ako karere. Imana ifise ububasha bwo gukubita no guhana gushikiriza isaha turiko. Yesu Kristo ko yarari kiriya gihe ku bantu ba kera, n'uyu munsi ni kwiri, kandi ivyo byose bikora ku rukundo rwayo. Ibikora ku rukundo rwayo kugira ngo bituma abantu bahindukirira Imana bakayizera. Imana idufashe. Ubonye ivyo bintu bimeze gutyo, takambira uhoraho, saba Imana imbabazi. Birashoboka ukaba waragize ivyizigiro, umuntu akagira ivyizigiro amafaranga yiwe, umuntu canke akagira ivyizigiro ivyimburwa vyiwe, umuntu akavuga ati ko mfise biriya nta nzara izonkubita, ugasanga umuntu yakuye amaso kuhoraho, yayashize ku vyo atunze. Umuntu yakuye ivyizigiro vyiwe ku mwami, usigaye uraba inka utunze ukabona zose nizo zizokubeshaho. Niwabibona gutyo uca usenga Imana, upfuka Imana mbabarira, kuko ishobora kuzituma inkuba ijoro rimwe zose ukazisanga zaryamye ukabura n'imwe. Imana idutabare. Ariko ico bifasha uca wihana, ugaheba ivyaha, ukayizera Imana, ugasaba ikigongo uhoraho. Aho woja muri Gehenomu basi ugapfuma ubaho ubuze ico kurya c'iminsi mikeyi, ariko imbabazi z'Imana zikakugarukira. Ivyo byose Imana ibikora kugira ngo umuntu yihane ayigarukire. Si ibyo gusa Imana ishoboye. Imana yambwiye ngo ndababwire mu kintu cyose tubona Imana igifise kububasha. Si mbega n'ibintu byinshi byose byo tubonesha amaso. Abafilisitiya baragiye bagira inabi nyinshi. Imana iratuma Samusoni afata zambweha azibohera ku muriro, zica ziragenda aho zaca hose, zagenda zirarigita, basanga ingano zose zahiye, ngo naho n'ibisagara vyahiye. Basanga imirima yose yatokombe yahiye. Nshuti nkunda, erega Imana dusenga ntiwibaze ngo iragukeneye cyane ku buryo bw'uko niyo wanka kugenda izobura abandi ikoresha. Oya, ifise abakozi benshi. Iragukeneye, ukwiye kuyumvira. Iyo na hamwe yanka kuyumvira yari yibaza ngo nta ngorane biraheze, ariko Yona yaramweretse ko Imana ishoboye. Hanyuma ikindi kintu umuntu yokwibaza, iyo abantu kenshi na kenshi baretse Imana bakayireka bakayitera akagere, naho nyene Imana irashaka kubereka
ububasha bwayo n'inkomezi zayo, ikabereka ko ishoboye kubagarura. Byose bikora ku rukundo rwayo. Ariko ni igiki gituma abantu baheba Imana, bahora basenga, bahora bayizeye, bahora bayirondera, bahora bayereka imitima yabo, bakayishira ku ivyizigiro, ariko bigashika umuntu agasigara umenga nta Imana ntanayizi, ndetse benshi bakubahuka bakavuga ngo Imana ntayiriho, ntayibaho. Mbega ivyo navyo biva kuki? Biterwa n'iki inshuti zanje? Ijambo ry'Imana hariya mu gusubira mu Vyagezwe 31, gusubira mu Vyagezwe 31, hariya ku murongo w'17 havuga ngo iki? Gusubira mu Vyagezwe 31 ku murongo w'17. Reka turabe ingene hatubwira ikintu gituma abantu basubira inyuma. 31 ku murongo w'17 turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo, maze ico gihe ishavu ryanje rizoba ziriringira, nanje ndabahebe, ndabahishe mu nyonga hanje, bamagwe n'ivyago vyinshi n'imibabaro bizobaza ko bitume bavuga bati, icateye ibi vyago kutuza ko si uko Uhoraho Imana yacu atari muri twebwe. Ico gihe niko ko nzobahisha mu nyonga hanje, ndabahoye ibibi vyose bazoba bakoze vyo guhindukirira izindi mana. Abantu bahindukirira izindi mana bagaheba Imana y'ukuri, Imana irabahana. 19. None rero nimwandike iyi ndirimbo, uyigisha Abisirayeli, uyibatahuze, kugira ngo iyi ndirimbo imbere icabona c'Abisirayeli kizobagiriza. 20. Kuko ninamara kubashikana mu gihugu narahiye ba sekuruza babo, igihugu gitemba amata n'ubuki, bakarya, bagahaga, bakadibama, bazoherako bahindukirire izindi mana, bazisabe, bankengere, bice isezerano ryanje. Murabonye kimwe mu bituma abantu baheba Imana bakica isezerano ry'Uhoraho, nukurya. Muntu yahora ari umukene akaba umutunzi, yahora atagira ico yambara akaronka ico yambara, yahora atagira inzu akaronka inzu, akaronka imodoka, akaronka umushahara, akaronka vya bindi byose mbega umuntu wese yifuza. Bimeze uko Satani aba yamaze kucakira, agaca atera abantu ubwibone, akabatuma ntibasubire gusenga, ntibasubire kuja mu misa, ntibasubire kugira gute, naho bogera ntibasubire kuyizera. Satani nuko ameze, kandi ntibitanguye ubu, niko vyamye. Ni formule y'umugwanizi. Abantu iyo bageze aha baca batangura gutera akagera Imana, bakanavuga amajambo y'amarogotano akomeye cane, ngo yataba naka yanshikanye ngaha sinari kuhashika. Bagatangura guhimbaza abantu aho guhimbaza Imana, ngo yataba ibi vyambereye gutya ntivyari kumera gutya. Ariko ikibanza c'Imana bakacinyora, bakagikuraho. Abantu bagatangura gusenga ibigirwamana, bagatangura guhamagara izindi mana batigeze kumenya, bagatangura kwizera izindi mana, bagatangura ibintu by'agatera bwoba n'agatera soni, bagasenga ibigirwamana. Bene data nshuti z'umusaraba, ijambo ry'Imana ryaravuze ngo nimwajya mugahaga ntimuze mwibagira Uhoraho. Ivyashikiye Abisirayeli, Uhoraho yatumye ngo babakorera indirimbo. Iyo ndirimbo baze bame bayiririmba bari mu mahanga, niyo izobabera icagiriji c'ingene Imana izobahana nibayivako.
nuko niko bimeze. Abantu rero iyo bariye bagahaga bahindukirira ibigirwamana, aho guhindukirira Imana yabibahaye bagahindukirira ibigirwamana. Uhoraho Imana idufasha. Mwami Imana yambariye ngo ndababwire ububasha bw'Imana. Nshuti yanje mugenzi, ububasha bw'Imana. Imana izi gukubita, Imana izi guhana ku muntu wese yayiteye akagere, ariko kandi irazi no kugira neza, irazi no gutabara uwo wese ayitabaje, irazi no kugira imbabazi kuri uyo wese ibwiza kuzigirira. Rero Imana ibahezagire, ibaha umugisha. Iki gice ngoma ndakigarukirize hano kugira ngo ngende ku kindi gice ca kabiri. Sinobiheze vyose by'ubushobozi bw'Imana aho bugarukira, ariko ngomye gutanga ubu burorero bukenya gusa byerekana ivy'Imana ishoboye, kuko nivyo Imana yantumye kuvuga. Imana nishimwe, Imana nihabwa icubahiro. Wewe uzi ko wavuye mu ruhande rw'Imana, wewe uzi ko wigije Imana inyuma kubwo kurya ugahaga, ukigaca wibagira Imana ukanavuga n'amajambo y'amarogotano. Ca bugufi wihane, kuko Imana ifise ububasha yambariye, kandi ntiyona guhana itakubwiye, itakuburiye. Rero iyi rijwi uri kurumva ni imburi kuri wewe, kugira ngo uce bugufi wihane, Imana ikugirire neza. Yesu rero arahamaga uwo wese azi yuko ariko araja kure y'Uhoraho. Ushobora kuba Imana yarakubwiye iki ukacanka ukamera nka Yona. Imana Data wa twese iragushaka, hindukira garuka kuhoraho. Nta bantu bayigararije hama ngo uheze baronka amahoro. Oya, hari abandi bamazwe n'indwara yitwa ubwibone. Ubwibone ni icaha kibi cane camaze Nebukadineza. N'uyu munsi ico caha c'ubwibone kirahari, kiri mu bantu bitirirwa abantu b'Imana. Ubwibone mwene data bubonekera hehe? Ubwibone bubonekera kudaca bugufi. Wowe ukabona umenga ni igiti kiturirwa, wowe ukabona umenga uri umuntu atagondeka, wowe ukabona umenga mbega uwo menga havuye Imana niwe ugaruka. Kandi aho hose ubwo bwibone bwose ngo kudaca bugufi, hari igihe umuntu afeza sambla cyangwa akerekana nk'aho umenga we waca bugufi, kandi ko guca bugufi kukagaragara ko atakuba muri we, kandi uwo menga avuga make cyangwa uwo menga ntazi kuvuga, ariko uko guca bugufi bikaboneka ko atakuba muri we, ahubwo ukwishira hejuru no kwigira mbega sinzi n'ungere no vyita biba muri we. Nagomba ndakubwire ngo Data wo mwijoro arakuntumye ko yo kuye Nebukadineza byamugendekeye, ntiwibaze ko nawe biri kure yawe, ariko ndakubarire ngo iyi Imana izi gukubita nizi no kugira imbabazi kuba yigarukiye. Imana rero igufashe canka idufashe twese twige guca bugufi, twige kurekera Imana urubanza, twige kumenya ko tudashoboye ariko Imana ishoboye. Hari abantu benshi bashaka kwishimira amafaranga, abandi bakishimira ibiti bari amapozisiyo barimwo, abandi bakishimira abana bafise canke ibintu bafise canke icubahiro bafise. Umbe nkubwira ivyo vyose nutareka Yesu ngo afate ikibanza ciwe ca mbere, uzoba uri kurakora amakosa. Niba Imana yaragugiriye neza, iga kuvuga ngo Imana ishimwe naronse ibi nibi nibi nibi. Iga kuvuga ngo kubw'Uhoraho ndiho. Iga kuvuga ngo Imana niyabishaka nzobikora uku nuku nuku. Iga gushira imbere Imana. Iga kuvuga ngo Data umuha ikibanza ciwe ca mbere, nawe umenye ko yari Uhoraho yagushize hejuru, kandi azoshishika guhisha hejuru, nawe ni wamuha ikibanza ciwe ca mbere. Imana rero ibahezagire. Reka mu mwanya ncamvuga igice gikurikira cerekana ububasha bw'Imana mu kugirira neza abamwizeye. Imana rero ibahezagire. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Imana ibaha umugisha. Nomero yanje ni +46 768 0065
46. kandi iyi shene turiko tuvugira ko ni shene Habonayo. Imana ibahezagire. Data mu izina rya Yesu ndagushimiye cyane kuko ushoboje gukora kino gice ca mbere cerekana ububasha bwawe n'inkomezi zawe ufise mu gukoresha ibyo waremye. Mwami ndagushimira kuri umunyacubahiro, ndagushimira ko ukomeye, ndagushimira ko uhambaye. Haleluya. Nta wundi asa nawe, nta wundi ameze nk'uko umeze. Uravuga bikaba, wavuga bigakomera. Mwami icyo utegetse kirakunda. Tuguciriye bugufi, tuvuze ngo Mwami Yesu duhangaze ku majambo mabi yose twerekanye y'ubwibone, ku byaha byose byabonetse Mwami Yesu mu bugingo bwacu duhangaze mu izina rya Yesu Kristo. Ibyaha byose byotuma ukubita igisagara ku bw'ibyaha bihakorekeka, amaraso yawe Mwami Yesu Kristo twitangire. Utwigishe gusenga, gusabira igisagara, gusabira ingo zacu, gusabira abana bacu, gusabira aho tubaye, gusabira abo dukorana Mwami Yesu, kugira ngo uburakari bwawe buhwame. Ndaciye bugufi ndakwinginze guhezagire bene data bose banyumvise, ubaho umugisha. Mwami sinosha kuvuga byose, ariko nzi kuri umunyabubasha ukomeye. Muhemu yera ashishikare kubwira aba bantu bose, kandi hanini y'umwe wese yirabe, kugira ngo Mwami Yesu uburakari bwawe ntibuziriringire kuri mwene data yumvise imburi, ariko muhe kwihana no guca bugufi. Urakoze kuvyumvise kandi bikoze ni mu izina ryawe ryera Yesu. Amena.